Bona manshinga ayo aenda nemironde. Do you honestly, Madam Speaker, that Burundi would want to donate poisonous food to the people of Zambia? Would you think the people of Burundi would want to kill us? For what? There is no way. Mu nkuru duheruka kubashikiriza yerekeye ibya Zambia, yerekeye ibifungurwa Uburundi bwafashishije Zambia, nta handi hantu twakuye inkuru atari mu nama nshingamateka ya Zambia. Hari abantu bavuze ngo urumva ivyo bintu sivyo, ibifungurwa vy'Uburundi ntivyari bwatangwe. Twe twagize komantere ku bintu vyavuzwe n'abashingamateka ba Zambia. Ntibari kubahuka kuvuga ibi bintu ibifungurwa bitarashika muri Zambia. Kira noneho twigeze twemeza yuko Uburundi bwatanze ibifungurwa birimo isumu. Gusa twaravuze duti aka nagasuzuguro kubona Uburundi bubagemurira hanyuma bakavuga amajambo nkayo. Duti rero kubona havuzwa amajambo araha mu Burundi, bamwe bakavuga bati Abarundi inzara iratwishe mu mabohero ntibagira udufungurwa, none ibifungurwa biciye bitwarwa muri Zambia. Abandi bati dutegerezwa kwerekana yuko turi abagabo natwe. Bo kugemura twarerekanye yuko bitari bibi. Ahanini twerekanye yuko iyo ugiye gukora ibintu kumbure kugira wiyemere iwawe bitameze neza, ivyo bintu ugiye gukora ntibiheza ngo bikwerere. Twaravuze duti rero kubona biciye bikurikirwa n'aya majambo abo twari twagemuriye bonyene akaba aribo bivugira aya majambo, duti turakwiye kuhakura icigwa. Kumbura iyo twamenya yuko biza kugenda nk'uku ntabari kwirirwa aratwara ivyo bifungurwa. Mu ncamake twarerekanye yuko ivyo bifungurwa bishoboka yuko atasumu ryarimo. Ku munsi wa kane rero biriwe barakora isekeza ryo kuyora Abarundi n'abandi banyamahanga bakorera ibikorwa vy'urudandazwa muri Zambia. Aho bafashe ikinga ryawe utirutse baca bagutwara na wewe. Amakuru dukura ku kinyamakuru Ask Me Movie TV, ico kinyamakuru akaba ari ico muri Zambia, avuga yuko mwisekeza ryabaye ku munsi wa kane abantu batagira ivyangombwa 283 bafashwe. Muri abo Abarundi bari 207, Abakongomani 53, Abanyarwanda 10, Abatanzania 4, abasigaye bava mu bindi bihugu. Murumva yuko Abarundi arico gitigiri kinini cyane gusomvya abandi. Mu 283 Abarundi ari 207. Iki gitigiri murumva ko kirengeye. Reka tureke kuvuga ivy'abandi tuvuga ibitwerekeye nk'Abarundi. Abarundi basohoka igihugu baja mu bihugu vyinshi, ntibaja muri Zambia gusa, hari abaja muri Kenya, hari abaja muri Tanzania, hari abaja muri Uganda, hari abaja muri Congo, hari abaja muri Malawi, hari abaja muri Mozambique, hari abaja muri South Africa, hari abaja muri Sudani, hari abaja Buraya, hari abaja za Philippines, za Serbia. Murumva yuko igitigiri c'abasohoka igihugu ari kinini cyane, kandi kibabaje hagenda abantu bagifise ingufu zo gukora, abantu b'imikangara, abantu b'imisore. Ibi uwo bitotera ubwoba yoba ari gipfamutima. Hari kuhagenda abantu nk'aba kandi b'incabwenge
b'inguvu bokorera igihugu ni ikintu kibabaje cyane. Ni ukuvuga ngo mu bihugu byose usanga bariko barakoreramwo, aha ntitwoguma tuvuga Zambia gusa, n'abarundi bake cyane ngira ngo ari nka 10% usanga bariko bakorera mu mategeko. Kuko gukorera mu mategeko bisigura yuko uba ufise uruhusha gukorera muri ico gihugu, ico bita permis de travail. N'abarundi bari kurushi usanga bafise permis de travail. No kuvuga ngo utanditswe kuri impunzi uba ufise permis de travail kugira ngo ukorere mw'ico gihugu uri mu mategeko ubwirizwa kuba impunzi. Murumva yuko kwemera kwitwa impunzi iwanyu haba hari ico uhunze. Mwumve iri zina impunzi ntiriryoshe, ntiriryoheye amatwi. Abantu rero bari mu ivyo bihugu dushira ko ibintu ngaho mukabona batanguye kudutuka nibisanzwe. Abariko barakorera mu ivyo bihugu baba bari migwi itandukanye. Hari abagenda kubera bahunze nyene, kubera babuze uko bagira, kubera babayeho nabi mu gihugu c'u Burundi, n'abagenda barungitswe n'ubutegetsi kugira ngo baje kunengerayo abandi. Abo rero nibo baheza bakatwambika ibara, badutuka, basubira bakadutuka. Kanatsinda bobo ntibaba bagowe kumwe n'abandi, ariko nabo nyene hakozwe operation bafatwa mu bandi. Vyoba vyiza rero ko abarundi tubanza tugatahura ikitwirukana, tubanza tugatahura ico kintu gituma duhunga mbega ni giki. Ico kintu gituma twomoka tukava mu gihugu c'amavukiro kandi arico twari gukoreramwo twidegemvya ni giki. Kubera iki abarundi cane cane urwaruka ruguma ruhunga Uburundi? Mbega abategetsi bacu uyu murindi udasanzwe w'abarundi bahungira mu bindi bihugu babiha intumberi yahe? Umukuru w'igihugu wewe abona yuko abantu batabakomokera mu bindi bihugu ari abantu b'abajinga, abantu batazi ubwenge. None ni ivy'ukuri? Turaza gusubira kubirabira hamwe mwumvirije iri jambo ryiwe. Ni jambo yavuze igihe bamwe bariko baja muri Serbia, abandi baja muri Zambia ku bwinshi, muri Malawi, za Mozambique, za South Africa, bamwe bagapfira mu miduga. Twaraberetse abapfiriye mu miduga, aho usanga batwagwa nk'imizigo, batwagwa nabi bibabaje. Baragira bati reka tureke gupfira mu bana, reka dufume tuje gupfira ahandi. Reka tubibutse iyo nkuru nkuko twari twayivuze. Mu gihugu c'u Burundi hariko haribonekeza urwaruka ruhunga igihugu c'u Burundi ku bwinshi. Mu minsi iheze twaheruka kubabwira yuko hari urwaruka rwari rugiye muri Zambia, rushitse muri Tanzania aho bita Morogoro, ngo abapolisi barababaza bati mbega ko ngaha haguma haca urwaruka rwinshi rwuzuye imodokari, mu gihugu c'u Burundi hariko haba iki? Iyo nkuru murayibuka twarayibabwiye. Ubu urwaruka rwari rusigaye ruja mu gihugu ca Serbia ku bwinshi kubera ico gihugu cari gifitaniye amasezerano n'u Burundi yuko kitaka viza abanyagihugu bavuye mu Burundi. Ariko ico gihugu caraye cisubiyeko kimaze kubona yuko abantu bariko bava mu Burundi ku bwinshi. Ibi bintu rero vyuko urwaruka rwinshi ruriko rurahunga igihugu c'u Burundi akabara gahomera bunwa. Nta uhisha umwotsi inzira kwirasha. Twatanguye kubivuga duti yereka urwaruka ruramerewe nabi, ruriko rurahunga igihugu c'u Burundi. Ubu rero ntibikiri agaseseshwa rumuri, murabona yuko urugwaruka rw'u Burundi rumerewe nabi. Aba bajene murabona ko barushe, bamwe batabwa mu mvuto bagapfungwa, abandi bagatwagwa n'inzuzi, abandi bakamererwa nabi, inzara ikabagirira nabi. Aha rero umurundi wese yokwibaza ati ibi bintu biterwa niki? Mbega abarongozi barazi gitera ibi bintu? Barasoma urwaruka, barababaza igituma bahunga? Mbega none abarongozi bacu barafise ya intuition yo gusoma urwaruka hanyuma ngo barutunganirize?
ndabamenyesha yuko ibitigiri vy'abahunga ari vyinshi cane kandi abenshi ni misore igikomeye. nyene icubahiro turafite ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane. Igihugu citwa Serbia ugwaruka gwaheze. Ati nyene icubahiro ugwaruka gwaheze. Murumvira ijambo bivanye n'iri jambo avuze atugwaruka gwaheze vyumvikana ko hasigaye batama canke ko hoba hagiye gusigara batama. Ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Ibiharuro dufise twe vyaduteye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti nimwiyungunganye dukore nimwiyungunganye dukore. Munkundiye iri jambo neza kurigarukako. Imana yaduhejaga igihugu ciza gifise akamaro kundwi hagenda 200 ku kwezi n'800. Nimba ku kwezi ari 800 ku mwaka tugwije na 12 baca baba 9,600. Mwumve ugwaruka 9,600 aho ruba ruri. Uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yobu mutaho ukomeye cyane gukora. None gana y'icubahiro dukora iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye? Ikibazo kiraramvuye neza. Ati none dukora iki kugira ngo bagume ngaha? Reka twumve inyishu. Bijya ndavyita iyo umuntu yaburaniwe no guta umutwe. Ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari. Voilà, ati no guta umutwe. Ati ivyo yase gukora ngaha nivyo abagiye gukora hariya. Vyumvikana ko ugwaruka rw'u Burundi hariho ibintu ruriko rurigirisha. Vyumvikana ko ingorane ziri kuri ugo gwaruka nyene. Ingorane abantu bagira nuko umutwe twarawuboshe ntidushaka kuwugurura. Hariho akagwara kafashe igihugu cyacu dukurira mu gihugu umenga abantu ntibashobora urabona twakuze umenga buca mpunga kanka gukora kuko uvuga ngo ntavyo nzorya. Urazi imigani baca ngo amaraso y'umugabo ngo namuraye munda. Urumva ibaze gufata umutahe nyene wokoresheje ugacuriza indege. Ati baze gufata umutahe nyene wokoresheje ugacubuturira kwitike ukurira indege. Birababaje cane. Byumvikana ko baba bakoresheje ubujuju. Noneho urugwaruka ruriyumvira kugenda mu mahanga kumererwa nabi, mu Burundi bimeze neza. Mana yanje reka ndabibutsa akantu gatoya kumbure murabona yuko biriko birava kuri urugwaruka, biriko birava ku bujuju bw'urugwaruka canke ko vyoba biriko birava ku bindi bintu. Nukuza turibuka nyawa mpaye inka. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi. Muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Okay, abanyamahanga bafise imitahe yabo ntayo bakizana kubera iki? Kubera ikiribwa. Ibi rero bikaba biri mu bigira ingaruka mbi zikomeye kugwaruka kuko hasha habugwaruka rushomera ku bwinshi rugaca rutera rurondera iyo ruja guhungira. Muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabije inama neza. Nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza. Atuba abanyamitahe bose barahevye kuza. Reka tubandanye. Agabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Aha mwumvirize turacari ku banyamahanga gusa. Abanyamahanga baratekejwe wampaye inka. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira. Umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza. None ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute? Ngarutse ku vy'umukuru w'igihugu yari yavuze ati iyo mitahe none bariko baratwara siyo bokoresheje ngaha mu Burundi. None ubu naho avuze ati uwo mutahe uwo Murundi yoba agomba koreshe baca bawumwiba. None ga abantu b'Imana ikosa mwumva ririko rirava kuri ugo gwaruka. Oya
namwe mumbwire yuko kuba ubwo rwaruka ruriko ruromoka mu Burundi mumbwire ko ariko rufise amakosa ari ku basuma biba ntibahanwe. Abasuma batwara amamiliyaridi n'amamiliyaridi yari gufasha ubwo rwaruka ntibahanwe bakaguma bidegemvya. Kubona urugwaruka rutarukomoka hariho igituma nico nyene mvuze. Umuruho narabonye imaje ishamba bacamwo burya mwiyumvira ko bashika bamerewe gute? Ego cane bashikayo bamerewe nabi, ariko twese duhejeje kubona ikiba kiriko kirabirukana. Ukiyumvira aha niho yarabihiwe gose. Imana ishimwe ko tuza twarose inyishu. Ego cane twokwemeza ko abamerewe nabi kuko mu gihe atanguje agatahe aho gatahe bagaca bakamurirako byababaje cane. Agira ati reka mfe ndayasamvya. Hajya zendazi uzosanga ari waje koza amatwarete. Hari muga atashe arakubwira ko yoza amatwarete. Porutani job iyo baba bavuga ngo ngiye kurondera umutahe ncenza. Ati basi iyo baba bavuga bati ngiye kurondera umutahe ncenza. Aza n'uwo mutahe bace bawumwiba. None umva igihugu nta kigenda muga igihugu cy'u Burundi nagenda babwire nta gihugu gitunze nk'igihugu cy'u Burundi. Ego igihugu cy'u Burundi kiratunze ariko ivyo gitunze vyose biherera mu mifuko y'abantu bamwe. Umukuru w'igihugu gabasha yoba yibagiye vya binyoni vy'ibifyoti binunuza abarundi. Umwana w'icangazi muramwibuka muri Bibiliya. Nabajya jene ko no bivuga. Voilà, atabo bagenda mu mahanga ni nk'abana b'icangazi. Yego, ati n'abana b'ivyangazi. Mugerageje kumviriza aho bahabera ingorane nyamukuru intanduruko y'ibi bintu byose umukuru w'igihugu ntayavuga. Umwana w'icangazi yaratunze, se yaratunze, acavuga ngo papa mpumugabane wanje jewe nimenye. Acara afata wa mugabane aragenda. Yarahomvye gushikashika kuri 0. Asubira kumaramara agaruka kwase yifuza ati nofuma mbumushumba mu bashumba kwa data. Rero no hano rwaruka nitwibohore ko je simbona ikindi wokora mfata yuko ari urya mwana yabwiye se ngo mpumugabane wanje nigiye. Voilà, ingorane y'ubusuma ukogwa n'abategetsi bagatwara ivyari gufasha ugo rwaruka hariyo mwumvise avuze. Reka ndabibutse ikibazo bari bamubajije mwumve yuko arico yoba yatangiye inyishu. None gane incubahiro dukora iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye? Ikibazo kivuga giti dukora iki kugira ngo bagume ngaha kuko turabakeneye. Iki kibazo mwumva yagitangiye inyishu abantu b'Imana. Bo reka umuhinga bonyene bizaniye atwereke igituma hanini ugwaruka rukomoka. Atwereke nicokogwa kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rureke guta igihugu rugikorere. Nta muntu numwe aryoherwa no guhunga igihugu ciwe abikoreshwa n'amagorwa. D'après l'indice d'émergence en Afrique, le Burundi occupe la 46e place sur 54 pays. Et donc il a un score de 38 sur 100, ce qui fait qu'il est plutôt dans le groupe des pays qui sont vraiment très en retard sur la question de l'émergence. Donc ça, c'est le constat. Alors pourquoi on a ce retard-là d'émergence? Tout simplement parce qu'on a des problèmes au niveau du système politique, il y a de l'instabilité. Ati Burundi buri nyuma cyane mu bindi bihugu mu vyerekeye iterambere. Ati gituma ivyo bintu biba ni ingorane za politike. Politike idatomoye canke instabilité politique. Uheruka twarasiguye neza instabilité politique. Mais pour que l'investisseur étranger accepte d'investir au Burundi, qu'est-ce qu'il faut? Mettez-vous à leur place. Il faut qu'ils soient confiants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va lui donner confiance? C'est le cadre légal. Est-ce que par exemple, donc s'il investit 1 milliard de francs burundais, est-ce que c'est protégé? Est-ce que Rero tugaruka hahandi nyene umukuru w'igihugu yavuga ati nta munyamitahe wo hanze akiza nta n'umurundi akicemera gutanga umutahe wiwe ngaha. Umuhinga nawe ati none umunyamitahe aje ngaha ni giki cotuma yizera gukorera ngaha? Mbega amahera yobazanye yohava aribwa? Mbega ahantu hatinywa n'umurundi wenyene yahapfukiye hoza umunyamahanga? Voilà, ahatagira ubutungane murumva yuko ataterambere rihaba na beneho barahahunga.
Parce que peut-être demain, il y a je sais pas moi, un fonctionnaire de l'administration fiscale qui va lui faire un redressement fiscal, il va perdre tout son argent. C'est sûr que si je sais ça à l'avance, je ne vais pas venir au Burundi, on est d'accord. Voilà, ati ejo hashobora kuba amanyanga ujejwe ikori akamutangisha ikori nabi ya mahera yiwe yose akabagiye uko ati naje mfise umutahe sinoza. Donc il faut donner des garanties aux investisseurs étrangers. Et ça vient avec la qualité d'abord des lois et les chartes sur l'investissement. Deuxièmement, moins de pression fiscale. D'accord. Troisièmement, il faut que les réglementations aussi soient légères et soient flexibles. Donc si on arrive à améliorer le cadre institutionnel, bah, bien évidemment, donc les investisseurs ils vont voir des projets, des possibilités de créer des entreprises, et donc ils viendront investir. Et donc lorsque le premier, le deuxième arrivera, eh bien les autres y suivront. Voilà, ati mu gihe habayeho amategeko meza abanyamitahe bakoroherezwa ati umwe azoza abandi benshi bace bakurikira. Amwico gihe nta n'umurundi yosubira kuja hanze. Donc si tu es pauvre, eh bien tu peux devenir un pays émergent à condition que tu choisisses la bonne stratégie, à condition que tu as un leadership. S'il n'y a pas, on va dire, un dirigeant qui œuvre pour l'intérêt général, ça n'arrivera jamais. Ati kugira ngo igihugu gitere imbere byose bihagaze ku burongozi. Ati mu gihe hatari uburongozi bwiza, uburongozi buharanira inyungu za benshi, iryo terambere ntiryoshoboka. Ibi rero abarundi turavyirengagiza. Tukaguma twiyumvira yuko ryaterambere mu 2040 zorishikira dufise uburongozi cyangwa ubutegetsi bumeze uko ariko kose. Vyukuri twisunze ivyo umuhinga avuze tukaraba ukuntu umugambwe CNDD-FDD wigenza mu gusahura mu kugira ibinabiriya ata muntu numwe akurikiranwe imbere y'ubutungane, uwo mugambwe vyukuri wodushikana kwiterambere rirama mu 2040 uza gukurikirana ikicigwa akumva ikibazo aze kucishura. Ensuite, donc il faut, comme on a dit, donc changer un petit peu donc les règles du jeu, d'accord, qui organisent toute l'activité économique, toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire simplifier, simplifier, simplifier. Plus tu vas simplifier, plus tu vas attirer de l'argent. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques. Tu simplifies la fiscalité, tu simplifies les autorisations, les permis, eh bien, les formalités administratives, eh bien, les gens, ils vont... Et pas uniquement les étrangers, les Burundais eux-mêmes. Kugira ngo bigende neza no guhindura umukino nukorohereza abantu uko borohereza niko n'amahera yinjira. Ati ivyo rero si ku banyamahanga gusa no ku barundi nyene gwagwaruka ruko ruja mu mahanga. Qui peut-être tu dis il n'y a pas d'entrepreneurs au Burundi. Il y en a, mais le problème c'est que ils n'osent pas ou ils sont découragés, donc ils abandonnent. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. En fait, il y a des entrepreneurs, mais ils sont malheureusement donc découragés, dissuadés par les formalités, par la fiscalité. Donc si on enlève ces cailloux-là de leurs, je dirais, chaussures, si j'ose dire, eh bien, ils pourraient marcher un peu plus rapidement. Ati ntihagire umuntu azohava asubira kuvuga yuko atabanyamitahe bariho mu Burundi. Ati bariho mugabo nabo bahanzwe n'ivyo vy'amategeko atameze neza, ivyo vyuko baca batwaga utwabo, ivyo kutoroherezwa bigatuma bacika intege, abandi nabo bakomokera mu bindi bihugu. Ivyo rero akaba ari byo bituma bakora badakwije amategeko mu ivyo bihugu, bagafatwa nabi, bagafatwa nk'abaja, bagafatwa nk'abamenja, utwabo tugafatwa. Murumva inyenda muvano iyivaga abagenzi, murumva kwa komoka iyo kuva, murumva kwa gufatwa nabi iyo kuva. Un peu plus à l'aise, et donc ça va profiter à tout le monde. Donc j'y crois. Par contre, 2040, je pense que c'est un petit peu ambitieux, ça peut arriver, mais je pense qu'on aura besoin, dans le cas du Burundi, d'un peu plus de temps. Vous savez ce qui m'inquiète le plus, parce que tout ce qui est formalité, réforme d'administration, réforme légale, tout ça, à la limite, c'est facile. Le problème, moi, ce qui m'inquiète, c'est la stabilité politique. Voilà. Iravuze ati ikintera ubwoba cyane mu Burundi ni ingorane za politike. Bavukanye dusangiye igihugu. Mu Burundi nta zindi ngorane ziriho atari ingorane za politike. Un problème politique est un problème économique sans solution.
umuntu yiyumvira yuko Burundi bushobora gutera imbere tutabanje gukuraho ibibazo vya politike dusanzwe dufise, nibaza yuko asa n'uriko ararota. Ibi rero abategetsi baguma bahenda abanyagihugu ngo bazoba bateye imbere mu 2040, baba bariko bavuga ibidashoboka iyi ngorane itabanje kuvaho. Umuhinga yavuze ati ugo rubuye rubuza iri terambere rutabanje kuvaho nta kizoshoboka. Si on arrive à résoudre le problème de stabilité politique, je pense qu'on ira plus vite. Si on arrive à stabiliser le Burundi politiquement parlant, je pense que peut-être même 2040 on y arrivera aussi. Mu gusozera muri umwe navuze ati mu gihe ibibazo vya politike vyokemurwa ati no mu 2040 Uburundi ntibwokwirirwa burashikayo bwobabuza bwateye imbere. Mais je crois que ça demande du temps, le dialogue national. Surtout, il faut faire un travail de réconciliation, je pense, pour prévenir les risques d'instabilité sociale ou politique par la suite. Ati ivyo navyo nibaza ko bisaba umwanya, ati hategerezwa kubanza hakabaho ibiganiro, gusubiza hamwe. Nico gituma tuguma tuvuga duteheba ahubwo. Reka tuganire, reka duce bugufi, twicare hamwe tuvugane ibibazo dufise, hanyuma tubitorera umuti. Ibiganiro nivyo vyugurura imiryango yose, nivyo vyugurura amabombo yose. Izi ngorane z'abarundi bafatirwa nabi mu bindi bihugu, bapfungwa, bakwa ivyabo, izi ngorane z'ibitoro, izi ngorane z'amadovize, ivyo vyose vyoca bihera. Tangazwa gose mnuwa nk'ikiyago, iganirwa ko nziri uzi imiryango, amwuza wumva ugo mwana wa mama nshuti yakunze mudandwa kuri minuko ijambo rigatungana, niryo risaba inka ikazana umugeni, yubaka igihugu riyobora amakungu, vugana ikiyago n'ikindi, utavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza, vugana ikiyago n'ikindi. Aha rero bamwe barakomantaza imitima bagomba yuko ibi bintu bidashoboka kubera inyungu zabo n'imitima mibi, bigatuma hononekara vyinshi. Umwe akadadaza n'uwundi akadadaza, akaburamwo umutima umenetse, vugana ikiyago n'ikindi. Jewe ndacizera n'ubu ko hariho abantu bafise umutima w'impuhwe, bagirira impuhwe igihugu c'u Burundi. Ndizera ko hakiriho abarundi b'umutima, abarundi b'abashinga ntahe, abarundi atari baniryo, ba barundi b'intungane, ba barundi bagifise ubuntu muri bo. Ndizera yuko umunsi bagize bati oya, ibi bintu nibihinduke n'ukuri, ibi bintu bitegerezwa guhagarara, ndazi neza yuko bizokunda. Je ndizeye yuko umunsi umwe umuco uzosumba umwijima, kuko abo bantu batuma Uburundi buguma bumererwa nabi nakagwi gato k'abantu, abandi nabo babikoreshwa no kutamenya. Nuko rero jewe ivyizigiro vyanje aho bihagaze nuko abarundi b'umutima, abarundi b'ubuntu, abarundi b'intungane bakiriho kandi bashigikiye ko hoba ibiganiro bihuza abarundi bose. Aho ingorane iriho y'abantu badatahura, aho abantu bagomba kuguma kuri za nyungu zabo, uza wumva ngo yangu ibiganiro ngo namagaburanyama. Tuvuze ibiganiro ntituba tuvuze amagaburanyama, ntituba tuvuze ngo habe intwaro mfata kibanza, oya. Tuba tuvuze yuko abarundi bo kwicarana bakaganira ku ngorane zihanze Uburundi, bakavaho bazitoreye umuti, bakavaho bapfunditse ingingo zikomeye, ari amatora bakumvikana ingene amatora azotunganywa mu buryo bwiza bitandukanye nuko vyahora bikorwa, amatora akabamwe umuco, hakitoza ubishaka imigambi yiwe itomoye akarongora igihugu, idatomoye naho abanyagihugu bakabimwankira mu kutamutora. Rero tuvuze ibiganiro ntituba tuvuza amagaburanyama nk'uko benshi bakunda guca babivuga arivyo bitwaza.
ndizeye yuko icigwa mwagitahuye. Twifuza yuko aba barundi bafatirwa nabi mu bindi bihugu ivyo bihagarara. Ivyo navyo ikibihagarika nivyo biganiro, kuko mu Burundi bimeze neza nta murundi yosubira kuja kugorerwa hanze. Kamvuge nti umuntu wese afashijwe n'iki cigwa nakore subscribe, agire jeme na partage, agisangize n'abagenzi biwe. Ahasigaye reka twibandanirize rwa rugendo rwacu bavukanye. Imana izoducira inzira maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose tumuhaye kaze. Umurundi adatahuye iki cigwa nizera yuko azoba afise izindi ngorane tutazi. Ariko kandi udashoboye kugitahura abanza yisuzume neza mu mutima, arabe yuko atariwe yoba ari umwansi w'igihugu c'u Burundi. Abanza arabe yuko batoba baramuteye anesthesi. Kuko bizoba vyarashikiye yaratewe anesthesi, iyi ni antidote. Ubu n'umuti umuhembura.